Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi aho inyinyurana ribandanya mu mugambwe uri ku butegetsi ibihangange bikomeye cyane byahoze bikomeye mu mugambwe ku butegetsi CNDD bikaba biriko birigizwayo na Perezida Evariste Ndayishimiye aho Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo yigize ku ruhande abahoze begereye umuhisi Pierre Nkurunziza ariko benshi mu Barundi bakavuga ko ibyo ari byo biriko biratuma Burundi buhora mu ngorane zidahera kuko kugira ngo biyumvirire ibiteza imbere igihugu bibereye mu njyane zidahera kandi bikaboneka neza ko ibintu biriko birabera mu mugambwe ku butegetsi bishobora gusiga bikoze ikintu gihambaye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi kuko mu mugambwe ku butegetsi hariko aratutumbamwo ikintu gikomeye cyane kandi gishobora gusiga gisambuye ubutegetsi n'igihugu muri rusange mu gihe abarundi babona ko n'ubundi igihe cyari kigeze kugira ngo basezerere intwaro y'agacinyizo intwaro y'agahotoro intwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu akaba ariyo mpamvu abanyagihugu batandukanye basaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'intwaro yose ya CNDD bisezererwa ariko bikaboneka neza ko injyane ziri mu mugambwe ku butegetsi n'ubundi zisasiga zisambuye igihugu n'umugambwe muri rusange n'amakuru menshi ahambaye kabateguriye tugira ngo tubashikirize wecu ubusabwa nta cindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo twahombye iki kubona Pascal Nyabenda atabaye umukuru w'igihugu inkuru naraye ndabahaye ijanye n'ingene Pascal Nyabenda yari yateguwe ngo asubirire Petero Nkurunziza ariko abasirikare bakabyanka yatumye bamwe batangura kuvuga ko Burundi bwahombye cyane abavuga ayo majambo bashimika ko Nyabenda ari umunyamahoro ko avuga amajambo make cyane hari n'abandi bamubona ko ari umuhemu yahemukiye bagenzi we bari kumwe mu rwego rw'inararibonye rwa CNDD ku kibazo cy'ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza Ndayishimiye na Nyabenda batandukaniye kuki ni ibiki dukwiriye kwisunga iyo hageze gutora uturongora Nyabenda na Ndayishimiye batandukaniye gute mu nyifato za misi yose Pascal Nyabenda na Evariste Ndayishimiye ntibatandukanye kanini hari abavuga ko Pascal Nyabenda ari umunyamahoro ariko n'abazi Ndayishimiye mu kibano niko bamuvuga bose bazwi ko batera inkuru ko bakunda gutwenga ko bafise abagenzi mu moko yose ntibazwi nk'abantu bakunda gushwana n'abandi bose baraciye bugufi cyane abantu bazi bose babita abanyabwoba Leonidas Hatungimana yahoze ari mu ntwazangabo za mbere za FDD akaba n'inshuti ya Ndayishimiye ni kenshi yatanze intahe zivuga uko azi Ndayishimiye ku rugamba amuvuga nk'umunyabwoba ukomeye cyane Reveriyano Ndikuriyo iyo akoresheje imvugo ifobetse yo gutwenga Ndayishimiye avuga ngo muzokwitondere abantu bavuga ko bagwanye ariko ugasanga ntibigeze bakomereka na gatoya ibyo byose Reveriyano Ndikuriyo abivuga yashatse kwerekana ko Ndayishimiye yari umutunyi ku rugamba abazi Nyabenda nabo nyine bamuvuga nk'umunyabwoba bakibaza ko byoba biri mu byatumye ahemukira abagenzi we muri 2015 ikibi c'abanyabwoba muri politike nuko bafata ingingo nyinshi zo kwikingira kurusha izibanjana ko batabona ibintu kumwe kibaye cyose bakijanisha n'umutekano wabo be n'umutekano w'ubutegetsi bwabo bose barayirobetse kuri Nkurunziza ku buryo bukomeye cyane naraganiriye na bamwe mu baforoderi bahoze mu CNDD bose bavuga ko Nyabenda na Ndayishimiye biyorobetse kuri Nkurunziza mu kiringo cya gatatu ku munyuma bose bari biteguriye kuzomuhemukira ku buryo bukomeye cyane nk'uko General Evariste Ndayishimiye yabigenje intwazangabo y'ipeti rya General iri mu bagerageje gutembagaza Nkurunziza muri Rusama 2015 yabwiye iti Nkurunziza naramukunda kuri njewe yari umuvukanyi wanjye kandi naramukunda cyane ndemeza ko yari afise intumbero ariko hari ibyamugoye kubera ukwikunda
twebwe twamwipfuriza ko aheza ikiringo ca kabiri hanyuma akava ku butegetsi akaronka iteka ry'abahoze batwara igihugu. Ntitwari kumwica, kumbure twari kumubanza kumufunga, ariko mu nyuma twari kumurekura akabaho neza. Abandi bo bashisemwo kumwiyorobeka ko bamuhenda ko bari kumwe, ariko bo bamutegurira urupfu rwihuse. Twese intumbero kwari kumukura, inzira nizo zari zitandukanye cane. Abamwirobetse ko baraturushije ubwenge bwo kumukura, ariko intumbero yabo yari mbi cane kandi batumye amaraso y'inzirakarengane aseseka imyaka itanu y'ikiringo ca gatatu. Nimuze mwibagira ko Ndayishimiye ari mu basinye rya kete ryo muri Munyonyo 2014. Twese twari co kimwe, twese twari dufise ivyumviro bimwe byo gutabara igihugu tubanje kwigeza inyuma muhisi Pierre Nkurunziza. Intahe za Gervais Rufyekiri yari icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, na Pierre ntaryo hanyuma yari arongoye inama nshingamateka, nazo zerekana ko Pascal Nyabenda yari ahuje ivyumviro nabo kubijanye n'ikiringo ca gatatu. Nyabenda ntiyigeze ababwira ko bari mwikosa, barakorana amanama kubumvikana, ariko yarabahenda akajana kwa Nkurunziza ibyo bavuganye. Yoba yabikoreshejwe n'ubwoba canke yari igihagararo ca politiki. Ku bwanje Nyabenda yakinye umukino umukuriraho abo yabona nk'intambamyi kugira ashikire ikibanza ca kabiri mu gihugu. Ibiharuro bya Ndayishimiye n'ibya Nyabenda mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza birasa byose. Bose baramwiyegereje kugira babeho abongere bashikire neza ubutegetsi. Ikintu bari gutandukanira ko kumbure n'umwanya kwikura ko Nkurunziza byari gufata bamaze gushikira ubutegetsi. Kwa Ndayishimiye byaranyarutse kuko umutima waciye uhagarara giturumbuka. Kwa Nyabenda byari guteba ibyo kumwikura ko, kubera Nyabenda yari gukenera umufasha abasoda mu mwanya wa mbere. Nk'uko henshi bigenda, inyuma y'imyaka nk'ibiri Nyabenda yari kuba afise ubutegetsi n'igihagararo bikwiye kugira atangure umugambi wo kwiganzura uwamushizeko. Ubu ni jewe ndabyumvira gutyo, ibyari kuba kumbure ni ibindi. Kubafatira kuki kugira tumenye uko dutora neza abadutwara. Iki si kibazo coroshe kubera abanyepolitike bahinduka cane, ariko hariho ibintu bitatu bihambaye imbere yo kuhitamwo uwuturongora. Ica mbere, wenyine tumuzi gute? Iki nico coba intango ya byose. Nimba umuntu azwi nk'umusuma ashitse hejuru, ubusuma bwiwe burakura bukiyongera. Niba umuntu azwi nk'umubeshi ashitse hejuru, arabesha kurusha. Nimba umuntu azwi nk'umwicanyi ageze hejuru, aricana kurusha. Nimba ari ntirumve ko niyo ageze hejuru ariyumvya iyo abanyagihugu bamutakambiye, akagwiza amajambo yo kubiyezako. Ico nico coroshe cangwe se benshi bagenderaho kugira ngo barabe uwo barongora, kuko biraboneka neza ko abarundi bariko barahendwa cane. Ica kabiri, mbega yaravuze ku bibazo byacu. Iki ni ikindi abantu benshi batihweza. Nimba uri impunzi, umuntu mu kwitoza ntatomore ico azokora mu gutora umuti w'ikibazo c'impunzi, ntuzi witege ngo azobikora kubera ari umuntu mwiza. Nimba uri umurimyi ukumva umuntu ntaco avuze ku bibazo byawe nk'umurimyi, ntuze witege ibindi bitangaza ageze ku butegetsi. Nimba ataco avuga ku bijanye n'uburenganzira bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, menya ko atabwo azobaha. Nimba ataco yemereye umunyeshuri, umuganga, umusirikare, umudandaza, umukenyezi, umunyamuziki, ntuze umwitegeko ko hari ico azakumarira. Umunyagipolitiki utakuvuga ntaba akunezwe, naho yaba mwiza gute. Mwitege kumviriza cane ibyo bavuga kugira tumenye ibyo twitega. Bopfuma baduhemukira, ariko bakaba hari ico batwemereye mu ntango bariko baritoza. Ica gatatu, systeme arimwo yo ivuga iki? Mbega arafise ingufu n'ubushake bwo gutandukana n'intumbero ya systeme arimwo? Uca wiyumvira uti mbega CNDD isanzwe ifise yihe ntumbero ku kibazo runaka? Nyabenda na Ndayishimiye boba batandukaniye niyo ntumbero? Ni igiki cyoroshe? Iki naco kiroshe rwose kukishura ndetse no kugitahura. Ndayishimiye ni umwe mu banditsi byinshi bijanye n'intumbero za CNDD. Ni umwe mu bagiye mu biganiro kugwanira iyo ntumbero, akagenda azi ico bahinyitse. Ni umwe mu banditse amatangazo menshi ya CNDD.
ntuze wihende n'umutora umwe nko nukeka ko Ndayishimiye atandukanye na systeme arimwo. Nyabenda nawe nyine nico kimwe, nta numwe muri bo ari uniformateri di systeme. Barashoboye kugena abantu bashasha, barashoboye kuvuga imvugo abantu bashaka kumva, ariko ntuzobumvana imbono ya kure ihindura intumbero zizwi canke zinyegejwe na CNDD-FDD. Ndabibutse ko ikoraniro kaminuza rya CNDD ryo muri 2006 Bururi ryashinze ko imigambwe itavuga rumwe na CNDD, amashirahamwe yigenga n'ibimenyeshamakuru byigenga ari abansi ba CNDD-FDD. Ndabibutse kandi ko CNDD yatomoye hakiri kare ko idashigikira amasezerano ya Arusha. Ku bibazo by'inkoramutima Nyabenda na Ndayishimiye ni bamwe. Ku bijanye n'ibibazo bihambaye byateranije abarundi muri 2015 ku bijanye no kuganira n'abahuza n'abahunze, ku bijanye n'ikibanza ca societe civile, ikibanza c'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, ikibanza cy'ibimenyeshamakuru byigenga, kugabanya ukwivanga kw'igisoda muri politike, ku bijanye n'umwidegembyo w'abarundi, ku bijanye no guhana ibyaha bikomeye byakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD, ku bijanye n'ingene amoko abana mu nzego z'igihugu. Aho hose nta tandukaniro riri hagati ya Evariste Ndayishimiye na Pascal Nyabenda. Nta numwe muri bo twigeze twumva imvugo yitwararitse ibyo bibazo. Bose bari mu murongo n'intumbero CNDD yafashe zijanye no kwikura kwabo yita abansi, gufuta amasezerano ya Arusha, gutwaza igikenye n'umukazo. Byibuke kandi ubyandike ahantu utakuvuga muri politike ntaba akunezwe. Nibyo Pascal na Varisito bose ni abantu beza cane, ariko si abantu banezwe ibibazo bihambaye twerekeye by'abarundi bose. Ni abantu bashoboye kuzana impinduka zikomeye mu gihugu ku buryo wo kwitandukanya na systeme ya karenganyo no gucinyiza abarundi barimwo. Ku bwanje nta tandukaniro riri hagati yabo, hagati y'intwaro ya Pascal Nyabenda bene intwaro Evariste Ndayishimiye. Uwo ni jewe, ariko weho ubibona gute? Woho wibaza ko twahombye kubera tutaronse Perezida Pascal Nyabenda? Nuba ufise icyumviro gitandukanye nawe uragishishiriza. Nibona ko abarundi bahombye kubera ko bataronze nka Perezida Pascal Nyabenda, urandika muri komanteri. Kandi niba ubona ko Pascal Nyabenda ataho ataniye na Perezida Evariste Ndayishimiye, nabyo urabisangiza abandi ubicishije muri komanteri. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye.